gukora imibonano mpuzabitsina. Aha uba uri hejuru y'umushingantahe wawe, ni umugore utegerezwa kuba uriko urakora kino kintu jewe nk'umwigisha ndi kukwereka. Iyo rero uriko urakora gutya umugabo yicaye. Bonjour madame et monsieur, aha turi kuri ya channel Ivy'iwacu TV, ni channel y'abashikirije ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Hanyuma uyu ari kuri ekrani Fofo the Boss naniwe abategurira bino biganiro. Ntarabandanya ngo madabigusabwa nda subscribe, like, share na comment kuri iyi channel kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro vyacu bishasha uzozura wa mbere kubibona. Hanyuma dusaba gusharinga mu nshuti kugira nabo bige canke kugira ngo nabo bamenye biba vyiza kurusha. Iyo udakoze subscribe rero, iyo ushizeho ikiganiro gishasha ntabwo ushobora kukibona, ariko iyo wakanza ako kantu gasa n'umutuku by'ukuri bituma ibintu bigenda neza cyane. Uyu munsi rero nabateguriye iki? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kijanye na pratique. Maze iminsi ndabereka pratique zo ku buriri uko zitegerezwa kumera. Yacho rero tuza twirengagiza bino biganiro. Yacho rero tuza turirengagiza aha ku buriri, kubera hano ku buriri turahibandaho cyane kuko niho hantu hatuma runo rugo rwubakika. Iyo ibintu bigomba gupfa neza neza bihera ku buriri, bigaca bigenda biduga kugera aho bisambura urugo. Rero iyo ku buriri bigenda neza n'ahandi hose biragenda neza, mu mubano biragenda neza, mu bana utunze biragenda neza, hose bikagenda neza, mu bumwe muri kumwe mu rugo biragenda neza. Kubera iki? Kubera byahereye hehe? Mu buriri. Okay? Aha mu buriri tuvuga niho hatuma umugabo arongora, na niho hatuma umugore arongora. Rero babandi bashobora kuba birengagiza kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, by'ukuri nta muri kumurajana urugo rwanyu. Niyo mpamvu kenshi twibandaho cyane kubigisha aha mu buriri. Okay? Kuko aha niho byose bikoreka, aha niho byose bibera. Ni hahandi bita mwijuru rito. Ijuru rito ni ku buriri, si n'ahandi. Okay? Ijuru rito ni ku buriri, si n'ahandi. Hahandi iyo mwabikoze umugore n'umugabo muryoherwe mwese, n'Imana yo mu ijuru ishinga intahe bivanye nuko yabonye mwabihanye. Abo bantu rero bavyita ngo ni icyaha, sinzi niyo babikura, sinzi niyo baba bariko barabikura. Nababwiye neza ntireka guhumanya ivy'Imana itahumanije. Imana yibona yuko ibi bintu by'imibonano mpuzabitsina ko bidashobora gukorwa, ari ibintu by'ibiterasoni nk'uko twebwe tubivuga, kari ibintu by'ibiterasoni, ntiba yarabiduhaye, ntiba yarabituremye. Kubera iki yaremye Adamu, munyuma ibona yuko Adamu atabereye wenyine, kuguma wenyine, ikura urubavu rumwe mu mbavu za Adamu, irema umudamu yitwa Eva. Suko yabona ko bikwiriye, suko yabona ko uno Adamu iye agumye wenyine muri rya tongo rya Edeni ashobora kumva irungu, noneho imuremera Eva kugira ngo amukure n'irya rungu. Nuko Imana yabonye ko bibaho kandi bikenewe noneho kubaho. Edayeri tutirengagije ko bifise n'inyungu. Iyo umugore n'umugabo bakoze imibonano mpuzabitsina bararonka abana, okay, baragwiza umuryango, ibintu bikagenda neza. Mugabo ugasanga turiko turabifata nk'isoni, kandi ari byo bituma tunagwira. Okay? Ukamenga iyo umuntu ari kwigisha ikiganiro kijanye n'ivyingo n'imiryango aramenje, no. Ikiganiro kijanye n'ivyo ku buriri umenga aramenje, ntabwo aba menje. Tuba turiko turigisha ibintu bibaho kandi tuzi yuko abantu tubikora mu buzima bwa misi yose. Kandi kino gikorwa ntikiraba uwakishijwe, ntikiraba umupagani. Twese tarageraho tubyifuza kandi tukabikora. Ni gute rero wowe uza guhumanya ivyo Imana itahumanije? Imana izo bibabaza. Uyu munsi rero nabateguriye yindi pratique ntoya ngomba kwerekana. Iyo pratique uri umudamu unkurikirana iraza kugufasha cyane. Uyu munsi nibandaho cyane ku badamu, uburyo bashobora koroherera abagabo babo.
bigatuma bakora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina atangorane pe. Iyo umugabo yakwifujije wa mugore we agashaka umukorere position zose zibaho zimukorere, sibyo? Kora position nziza zose ziba, kuko n'umugabo wawe ntabwo ashobora kuza kukuzana za position zikoreka muri y'amafilme y'abazungu. No, umugore wo mu rugo arafise position ziwe akoregwamwo imibonano mpuzabitsina, kuko akujyanye muri y'amaposition akora abazungu muri za pornography. Hari position zimwe umugore atoshobora gukora pe, hari position zimwe umugore adashobora gukora. Bajya nimba babikora, hari ibindi baba bakoresha, baba bamaze kunywa ibiyayura mutwe, baba hari ukuntu babigenza kugira ngo banazishobora. Hari position rero umudamu wo mu nzu adashobora. Mugabo izi position maze iminsi nigisha ni position zisanzwe buri umugabo wese akoresha mu rugo, kandi ibintu bikagenda neza mu gihe wo mudamu wabyifujije cyane ushaka kunezeza umugabo wawe. No kumufatafata ntaje hanze byose birashoboka, kuko iyo utamufashe umugabo wawe iby'ukuri yagiye hanze agasanga hariho position yo kwicara ku ntebe, hanyuma akabona nyene yuko inamuryoheye, wowe atari umunsi n'umwe wigeze uyimukorera, cyangwa yaranabikubwira ku mugabo abiza ati cyari uyu munsi nkeneye ko duhindura position, nkeneye ko dukora twicaye ku ntebe, ukacumenga arakugoye ukuntu, ukacumenga sinzi, utaranagerageza urabe imbere yuko uvuga yuko tisheri no kuri byo jewe ntabyo ndigera nkora, ntabyo banzu gerageze umubwira ati no kuri sheri reka ngerageze, ntabyo ndigera nkora, ariko reka ngerageze ndabe ko ndabishobora. Kandi nta kabuza urabishobora, kuko nta bintu byica biba birimo mu gihe umusheri wawe yashase yuko mukora position yo kwicara ku ntebe. Okay, ariko ugasanga hari abadamu bibanira ukuntu bakazana ibintu byabo nyene, niyo umugabo akimubwiye ntiwabikuye ti ibyo nivyo wirirwamo mu bamaraya, ushaka ibyo uzoza urakorera hariya mu ndaya bari byo nzanira hano, uri kurisamburira ko nk'imene wo mugore. Ahubwo arinza nabikubwira, ahubwo nyaruko bikore kugira abone ko naho bishoboye bikunde. Niyumvira kuja muri za ndaya azovuga ati na madame wanje arabizi kwa rufaranga yujanye mu ndaya ruzokugarukako, ariko ukimubwira ati jebyo ukura mu ndaya ntabyo nkora, n'ubundi kora byamuryoheye azogenda hariya mu ndaya kagafaranga yo gusigiye usumira abana, usanga arakajanye hariya mu ndaya, ibintu birabaye ndanze, ubutunzi bwo mu rugo mukagenda buriko burahera muri iyo nzira kandi bikuvako. Gerageza urabe kudashobora, ni ibintu bisanzwe. Iyo utabikeneye gusa bivanye nuko hari abagore usanga bugaye mu mitwe, niyo tubikora mugabo ku mugore yugurutse, ni ibintu bisanzwe bitotuma mwirirwa mushikwana na sheri wawe yuko udashoboye kubikora. Uyu munsi rero ngo ndabereke position yo kwicara ku ntebe. Iyi ni intebe mubona nicaye ko, ngo uyu yicaye ngaha n'umushinga ntahe, ni pratique ngomba gukoresha. Uyu yicaye ngaha ariwe jewe ndi umushinga ntahe. Umudamu rero agomba kuza kwicara hejuru y'umushinga ntahe mu gihe cyo gukora iki ya mibonano mpuzabitsina. Umudamu agomba kuza aba ariwe yicara hano hejuru y'umushinga ntahe. Ngomba ngerageze kwerekana position ntonde. Twagiye, umudamu araje kwicara hejuru rero y'umushinga ntahe. Iyi ni intebe, turagiye. Okay, ni intebe ndicaye, turi kumwe. Aha rero jewe aha ndi umudamu ngiye kwicara kuri iyi ntebe ku mushinga ntahe wanje. Umushinga ntahe wanje yicaye aha, rero ndamwicayeko. Okay, kugira rero wowe umudamu ukore kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, kuko niwe uba ushikiriwe. Umugabo ashobora kuba yicaye ngaha umwicayeko, niwe rero aha ukore gikorwa. Ntabwo ari umugabo wawe aza gukora kino gikorwa, ahubwo wewe niwe rero ugomba gukora kino gikorwa. Hano hantu bigenda gute? Uramwicayeko, harageza aho rero igikorwa gikoreka. Ushobora kumufata ku bitugu, hanyuma ukacatangura wenyine kwifusa nk'umugore, ukatangura
gukora imibonano mpuzabitsina. Aha uba uri hejuru y'umushingantahe wawe, ni umugore utegerezwa kuba uriko urakora kino kintu jewe nk'umwigisha ndi kukwereka. Iyo rero uriko urakora gutya umugabo yicaye, bigenda neza cyane mu gihe muri gukora ino mibonano mpuzabitsina. Urabona ko ari ikintu cyoroshye kidasaba n'inguvu na nkenya, mugabo iyo wabikoze ubikunze ugasanga n'ibintu biriko biragirane, n'ibintu biriko biragenda neza cyane. Kuri iyi position nyene umugabo ashobora kuba yicaye hano, mugabo wewe si uri kurakora igikorwa, umugabo akaba ari uri kurakora igikorwa. Icyo umufasha wowe nk'umugore uca usa n'uhaguruka gatoya kugira ngo umuhe umwanya w'ingene umugabo ashobora gukora igikorwa nawe. Uba uhagaze gutya, hanyuma uno mugabo nawe agakora igikorwa. Nubwo umuhagaze bice bigusaba nawe kumufasha uno mugabo mu kunyonga kugira ngo hanyuma igikorwa kigende neza. Umugabo bari arakora nawe icyo bigusaba nk'umudamu ukoresha rero kumufasha kunyonga amabuno yawe kugira ngo igikorwa kigende neza cyane. Iyo utari kurabikora gutya igikorwa ntigishobora kugenda neza. Twababwiye neza ko kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni icy'umugore ni icy'umugabo, mwese mutegereje kugirane gufashanya kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Iyo udafashije umugabo nta kigenda, sibyo? Kugira ngo uryohere uje muri mode nk'umudamu, koresha amapozisiyo ndi kwerekana hano, azotuma urangiza, azotuma uja muri mode, azotuma nawe wumva ko uryohererewe igikorwa. Mugabo ni waba wa mudamu wo kwicara ukarindira umugabo aba ari wenyine akora wenyine, by'ukuri kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo kizokwigira kikuryohera n'umunsi warimwe. Kubera waretse ko umugabo wenyine aba ari we akora ino mibonano mpuzabitsina. Okay? Iyi rero ni position nziza cyane kandi abagabo benshi bakunda iyo iki kintu ntimuze mu gife n'umugabo frame. Uri umugore ukurikirana bino biganiro byanje, iki kintu nkejeje gukora hano ntimuze mu gife n'umugabo n'umunsi warimwe ngo agenda aja hanze kubera ko wanse ko mukora position yo kwicara ku ntebe. Murakoze cyane ababandanye badukurikirana, Imana ibazagire cyane, naho butaha. Bye bye.